equipe yitwa Madrid yakinye na Talavera baganza gutsinda ibitsinda ruvuga ngo binabagoroye cyane bavuga ati Real Madrid ifise abakino ruvuga ngo bari mu mvura atari bake ariko no munsi ruvuga ngo bonge kwerukana zinderema novuga ngo ziba zinakewe muri squad ya equipe yitwa Madrid yitwa Yagarukanye Amavinga n'uwitwa Antonio Rudiga ndakene kuri kino kintu kuri amazina kuri abiri yaba Yagarukanye Amavinga na Antonio Rudiga igaruka ryabo ryoba acuze gufasha equipe yitwa Madrid kugeza muri kano kanya canke naho batari ko bahari naco tayiko vyononekana kugeza muri kano kanya ku ruhande rwa equipe yitwa Madrid igaruka ryabo naco ryoba rivuze ku bwanyu Yagarukanye Amavinga na Antonio Rudiga mu gihe biteze ko ashobora kina ku rukino rwa Seville muri weekend ku munsi w'Imana bari kintu byofasha muri equipe kuko namwe bakinyi beza afatiye runini equipe ya Real Madrid ndavuga umugabo bita Antonio Rudiga no umusore bita Yagarukanye Amavinga kuko byagaragaye ko abasore bagiye batandukanye bagiye kubaduza urugero kandi plus senior experience muri equipe ya Real Madrid rero kubagakana muri squad nubwo ati ni boss kuri equipe biza kwifasha kuza kubandanya kwitwara neza na rigibona ko ni equipe iri muri course equipe yo kugaragaza kwikora mu bibazo kandi bya kugira ngo ivimvye ibibazo yabwirizwa kuba ifise abakinyi bayo beza mwabo beza ari equipe itunze nka Madrid harimo no museo mu France Yagarukanye Amavinga no mugabo w'umudagi bitwa Antonio Rudiga birumvikana ko ni ikintu kiza kuri equipe ya Real Madrid kiraza kuza kubafashe gitange option nyinshi mu mugwi kuko ugiye kuraba kuri Xabi Alonso bwiwe n'abafite ibibazo bigiye bitandukanye kuko arekarageza kuva mu bihe bibi ni equipe ya Real Madrid ubona ko nayo ubwa itari itora neza muri no mwaka w'inkino hari ukuntu isangira kirahuzagurika kubera ko ibibazo by'imvune no musaragiye uragarutse so nubwo ati ari hamwe boza bakazi yarimo akaza gutanga performance nzicyo bari ibintu bidasanzwe kandi byiba bimeze neza cyane so nubwo ngo kurande rwanje rero kuno mu kuri no equipe ya Real Madrid kugarukana Kamavinga koronyo Kamavinga ari mu bakinya kati mu kibuga kwa Real Madrid ofise akazi keza bakora kati mu kibuga waraba muri axe central ibura rya no mugabo w'umunya Brazil bita Militao Eder Militao katuongera ukabura n'umugabo bita Antonio Rudiga biraza kwa byerekana cyangwa bihaboneka igihengeri cyane mu mutima wa defense kwa Real Madrid re agarutse Antonio Rudiga hari ibintu byo fashion no mugwi hari ikintu cyofasha no gikomeye cyane narijya ubona ko ari equipe muri no misi tameze neza mu buryo bwo kuronka result nuko kabisa nanje ngize icuno nabivuga ko kuri regaruka rya Yagarukanye Amavinga ndetse na Antonio Rudiga navuga ati ni nimwe mu nkuru nziza cyane bigaragaye mu mugore wa Madrid kuko kanatsinda no munsi umugore wa Madrid kuri isanga mu bibazo cyane kubuda afise effective yabo ikwiye nizera ko rero kugarukana bamwe mu bakinyi bashobora kuza kongereza effective kugira ngo ishobore kubinakwira nk'ibice nka 89% byo bari kintu ciza cyane kuko byo bafasha kwitabara mu bibazo bimwe bimwe bashobora kuba bari barisangamo canke bako barisangamo kugeza muri kino gihe no musere ya Madrid numwe mu migwi novuga yuko mpere kuri Xabi Alonso akunze kubura ukuntu ategura abakinyi bivaye n'ibintu vy'imvunya akunde guhura nazo abana akabuze mu kinya ashobora kumukina ku biharo bibiri kabonaje kwahengeka ba Federico Valverde kumusatiriza ko yako bakinyi bamwe badahare kaza kwahengeka abakinyi usanga atari bene poste novuga ati kugarukana rero Antonio Rudiga na Yagarukanye Amavinga ni muri bimwe bizonkorera cyane gushobora gutegura umugwi wiwe no kuwutegurira 11 de départ beza cyane bashobora kuza bagafasha uno mugwi wa Real Madrid mu kwikura mu bibazo bimwe bimwe bitandukanye kanatsinda hoza kubona no mumenyereza bamuteze zimwe mu nkino natazikura imbere zishobora kumutera ibibazo novuga ati rero kugarukana effective cyane kugarukana bamwe mu bakinyi bazo mufasha muri ivyo bihe ni ikintu ciza cyane na cyane ku mugwi wa Real Madrid kuko nabo babifuza insinzi ndetse no kuronka amanota kugira ngo bakomeze baje imbere no gufata umwanya mwiza cyane ubaho ubwo burenganzira bwo gushobora gutsindira ibikombe bitandukanye nuko kabisa bimeze izina rya Yagarukanye Amavinga n'izina ruvango rya Antonio Rudiga bakorajije ko bashobora kuba bona ashobora kuba ariko baraza kugeza muri kino gihe ariko tumira amateka tuhamaje tubandanya n'ibikuri
tubabarire cyane kabisa abakuzi bacu vyuma ntabwo byashiye ko bitworohera ariko twamaze ko tugaruka tunaja muri equipe yitwa Real Madrid karavuga makuru ruvuga ngo tari make tunahera tusabe mukore partage tusabe mukore partage ubwe dushobore kuba tunabandaniza aho twatugiye twari muri equipe yitwa Real Madrid imwe mu equipe novuga ngo kuri no musi iriko yavuga makuru atari make ho turahera ku mazina yitwa Edouard Kamavinga ano vuga ngo kugeza muri kino gihe n'uwitwa Antonio Rudiger namazina kuri abiri ariko aravuga ko ashobora kuba anaboneka ku rukino ruvuga ngo bage guhura na equipe yitwa Seville muri weekend inyuma aho wanashaka uwitwa Yagarukanye Ferramendi wewe atakoranye n'abandi bagenzi biwe yakoze abwo wenyene kandi witwa wewe itezwe igenekezo rya kane kwezi kw'icumi na kwa mbere Asensio wewe ntabwo yanakoze uko arashafise babare kugeza muri kino gihe rero no kuvuga ngo nitwa Edouard Kamavinga na Antonio Rudiger bitwe dukashobora kuba baza muri squad y'uwitwa Xabi Alonso ariko ikibazo ko ndiyumvira ndavuga nti basore kuno musi kwiyumvira Edouard Kamavinga na Antonio Rudiger ano maze kuri abiri hari ikintu yobagiye kuba yongereza ku ruhande kwa Xabi Alonso vyotuma nyuma yuko turavuga ngo Xabi Alonso ashobora kuba yirukanwa mu gihe tushaka kwigenza neza ko banamuhaye inkino wanashaka zishika kuri 3 akamanza gutsinda inkino zishika kuri 2 mu nkino zishika 3 bamuhaye akasigaje Seville Yagarukanye Kamavinga na Antonio Rudiger hashizoze ko yacongereza novuga ngo muri weekend ku ruhande rwitwa Xabi Alonso hari ikintu mufasha nk'umumenyereza kuko kugira amashwa cyangwa option nyinshi muri equipe raza kugufasha kugira ngo uze kongereza inguvu muri squad no mu rukino kugufasha kugira ngo ukore nizo remplacement nziza so nubwo ngo kugorokana Edouard Kamavinga twamenye ko ari umukinyi kuva yava mu Bufaransa usibye kugira ibibazo by'imvune bigiye bitandukanye bigiye kamusubiza inyuma n'umwe mu bakinyi ubona ko azakitwara neza biragaragara ko ari umukinyi maze ko aduza n'urugero afite experience imyaka maze akinira mu Real Madrid akinira n'igihugu cy'u Bufaransa ubona ko ari umukinyi maze ko aduza urugero rudasanzwe se ko nuko kumugarukana muri effective y'imigwi ya Madrid ariko nivyo fasha cyane kugarukana Antonio Rudiger umwe mu defenseur ubona ko muri equipe za Chelsea guca muri equipe za Arsenal kugaruka muri equipe ya Madrid ubona ko ari umukinyi maze ko na Amerika bikabagabo umukinyi maze ko aba mukuru mu myaka ka mukuru no mu kibuga mu buryo bwa leadership ureko mugarukana muri effective y'umugwi wa Madrid tekinivyo byofasha kinini cyane byongeye ko ibura ry'uno mugabo bita Eder Militao kugarukana uno mugabo bita Antonio Rudiger kinivyo byofasha mu mutima wa defense ari kumwe n'agasore kakiri gato bita Dean Hugesen so rero ngo bana basore bana ko bagarutse bakina muri equipe ya Madrid naye ni mu ma equipe ikeregeza kugwana iva mu bibazo irimwo narijya ubona ko no mumenyereza ari kuri pressure na equipe iri kuri pressure ni equipe kuva saison yagatangura itari itora itaraba ya equipe nuko tiri solide ni equipe ubona ko ikina no musigatsinda gigatsindwa igikanganya ko ni equipe ihuzagurika harimo desequilibre muri yo so nuko atiri kugarukana abasore agera kuri babiri ni ikintu kiza kuri equipe ni boost idasanzwe gahezi gafasha uno mugabo bitaza Xabi Alonso kuva mu bihe bibi byiwe maze equipe nayo ikiza kwitora mu buryo bwiza ikaza kongera gucompetition kubandanya igonera ibikombe bitandukanye ku mugani wa Burayi nibaza ko kugarukana abasore bagira kuri babiri mu mugore ya Madrid ndavuga ati Edouard Kamavinga ndetse na Antonio Rudiger ni ikintu ciza cyane kuri no mugore ya Madrid cyane kuri Xabi Alonso novuga ati Xabi asanzwe ko aca mu bihe bibi bigoye mu gihe kubera yuko adafise effectif kwiye rero no musegiye kugira abakinyi bagira kuri babiri bagarutse muri effectif yiwe bari babuze muri bamwe bari babuze ariko bagira kuri babiri bagarutse Badin Hodgson baragarutse novuga ati ni ikintu ciza cyane tugiye kubona buri mukinyi ashobora kugerageza gukina poste yiwe de formation kugira ngo ashobore gutanga umusaruro mwiza mu mugwa Real Madrid tumaze igihe tubona bamwe mu bakinyi benshi cyane baguma bahengekwa mu maposte atara yabo ivyo byose ni kugira ngo Xabi agerageze kwicungura mu bibazo basanzwe arimo canke mu mugwi ku mugwi babagiye guhura naho kugira ngo ashobore gutanga performance nziza kanasindari no kugitsure Real Madrid bakwamutega inkino akwamutega iminsi no atakaza urukino aza guhura n'ibibazo ugasanga ikaratsinda urukino bigoranye rimwe tugatora ati ibi biko bigenda kubera yuko afise ibibazo by'imvune mu mugwi wiwe zitari nke cyane no musere yagarukanye abasore nka Badin Hodgson basa nabagarutse ba Kamavinga aragarutse aje kongereza effectif ajya mu mugwi wa Real Madrid hagati mu kibuga wabona ko umengo ari kuntu iteko biragenda neza ariko ufise mu backup mwiza ufise Urechu Amena atangura mu kibuga ufise Badide Bellingham baradagira ukaba ufise ku gatebe umukinyi nka ndavuga Kamavinga ashobora kuza nk'umusubiza agatanga ibaro visa Antonio Rudiger wamugarukanye Dean Hugesen ihari ugiye kugarukana ntuze yawe nziza cyane defense yawe nziza cyane tugiye kubona rero Barvaro Carreras basubira gukinishwa ku maposte yabo de formation tugiye kubona bararo Asensio ko bamaze kuba bahari Laura Asensio twarambonye nk'umukinnyi ashobora kuza gahinga kwa yaro bibiri agatanga umusaruro mwiza gusumba uko wozana
ndavuga Federico Valverde ukamushira kuri 2 kuko Federico Valverde umuzanye ukamushira kuri 2 uba wishe poste zigira kuri 2 bizogwana ko guha umusaruro mwiza cyane nka nimero 2 de formation kandi no hagati mu kibuga bimwe yahora atanga biragoye cyane gusura kubibona kubera yuko wahamukuye novuga ati rero ikintu ciza ku mugore Real Madrid ndetse na Xabi Alonso kumbure tugiye kubona Real Madrid ishobora gutsinda convince cyangwa itanga umusaruro mwiza kubera yuko rikigarukana bamwe mu bakinyi beza cyane bashobora kuza bagafasha no mugwe kanatsinda novuga ati ugiye kuraba equipe ya Madrid igorukana Kamavinga mu bakinyi urako nabo ni mwiza mu buryo gutanga amawusege atandukanye hagati mu kibuga banashaka no ku ruhande kwa nimero 3 twaramubonye kuno mutama bita Dr. Carlo Ancelotti yamukinisha nka nimero 3 akazatanga byiza re ubona ko ni equipe ya Madrid ubona muri kino gihe mu bibazo zirikira camwo harimo no kwatsinda ibibazo vy'imvune hari abakinyi benshi karabura kandi biba n'abakadre ba equipe bashaka kuza kwifasha mu gukompeta so novuga ati rero kubagarukana ni ikintu kiza ku ruhande rwanje kandi bona buri wese yo kwishimira kugarukana abakinyi biwe 11 beza kuko butuvugana ni ya equipe ya Madrid kuronka 11 beza donc umumenyereza yifuza biragora cyane kubera ko no munsi Kamavinga aragenda ugasanga ejo nakaragiye no musaragarutse ugasanga ni hariyo déséquilibre equipe nishobora kuronka 11 beza bayo navyo biratuma n'umumenyereza nawe umutwe bimucanga narigana n'umumenyereza ubona ko nawe ubwiwe bikubira mugora mu buryo bwa tactique ariko arempoza mu bakinyi en plus abo yempoza mwo no munsi zibaza kwa kinisha mu kibuga n'abavunagurika navyo no gatubiri mu biri kuyatuma na Xabi Alonso yisanga muri cya gihe cyo kudatora 11 biwe beza akisanga ari mu bibazo bidasanzwe nuko kabitemera ati Yagarukanye Amazina Agiye kuri Edouard Kamavinga ukazana nitwa